mwiriwe canke mwana musebe ndabitse kari Joe Mr Kido Truth Mr Fasha abandi ko nawe arafashije Mr Koresha inzigo yawe neza. Anyway ni kuri Atangaje TV nkuko sanzwe bimenyerewe mu biganiro bya geopolitique aho twakoresheje systeme midasanzwe bimenyereye cyane kumvo z'umuyaga nkuba twabuze umuyaga nkuba kugira ngo tubashikirize ibiganiro nkuko byahora. Turi kumwe na Mr The Black Cody le Patriote aho tugiye kurabira hamwe mu biza kuranga amakuru yacu ino munsi ukuntu M23 yarayizinze ibirago vyayo yarayizinze urugendo iva muri Sud Kivu ihunga. Tunge turabire hamwe ukuntu muri Uvira naho nyene abari mu gace ka Uvira naho nyene baraye bavuyemo. Turabire hamwe iyakirwa rya Felix Kisekedi Chirombo aho yakiriwe mu gihugu ca Uganda. Mbega muri Uganda bimeze gute ko tuzi ko igihugu ca Kongo na Uvira igihugu ca Kongo na Uganda bisanzwe bidacana uwaka bidahuza ho bimeze gute. Imbere byose twakire Cody The Black tumuhe ikaze muri Atangaje TV. Karibu cyane The Black. Oh merci Mr Kido Truth kumikaze mu kiganiro nk'iki kandi muri Atangaje TV ndavyishimiye cyane. Icambere kamanze nanje ndamutse cyane abadukurikirana bose aho baherereye vy'umwihariko bamaze gukora subscribe bamaze kuba abantu bacu bamaze kuba kurikirana buri kimwe tubashikirije turabakunda cyane katubaye nikaze ndizera yuko kano kanya tugiye kubana gato cyane yuko kwihangana twabana mu kugarusha kubabwira update cyangwa uko vyifashe aya magingo ubu tuvugana ngaha kujya muri Kongo ibintu byamaze gukomera nkuko wabivuze ibintu vyakomeye abantu benshi bari ko baragwa mu kantu kubera ko ibiriko biraba ego abantu benshi batwumvise Mr Kido Truth na Cody The Black nizere ko batwumva ko tuba tugiye muri geopolitique. Yes. Neza na neza kaduhere mu gihugu ca Uganda iyakirwa rya Felix Chirombo Kisekedi kuba ari mu gihugu ca Uganda. Mbega hari abantu benshi bagize amakenga menshi kwa Kisekedi ashobora kwakirwa muri Uganda. Bon nka Patriote nk'umusesanguzi wo bivuga kwiki. So icambere no babwira nuko diplomasi ari diplomasi kandi kubona yuko Felix Antoine Tshisekedi Chirombo yagiye muri Uganda abantu benshi ndazi yuko byabateye ubwoba nk'abakongomani cyanke abakunzi b'amahoro mu karere kubera ko barabizi neza yuko ibibazo akenshi bikunda kuba ngaha mu karere onisha cyane biriko biraba ku butaka bwa Kongo. Uganda ibifise mu kuboko kunini nubwo itagombye kwiyerekana. Uganda irafise kuboko kunini mu bijanye n'ibibazo biri muri Kongo, ariko ivyo tumaze kumenya nuko Uganda yoyo ishira imbere igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kenya. Rero abantu batewe ubwoba na Felix Antoine Tshisekedi Chirombo kuja ngaha muri Uganda. Kuja muri Uganda agesi no bifata nko kumenja, ariko kumbure yarinza ajayo kandi abizi yuko ari abasi biwe nuko abafite ico yishimiye canke ico yishimiye ko nshobora kuja ngwanka ngo murozi ngo mubitse umwana. Uno musi sinibaza yuko Uganda ishobora kugirira ikibi nka kijya aba President w'u Rwanda yagiragirire neva. Uravyibuka muri Brazzaville igihe yagira muhe twatuzi tumwe Karasira yavuga abanyarwanda hari utuntu bitwa tuzi uburozi budasanzwe basanzwe bakoresha iyo uwo bahanganye. Uno musi Kisekedi urabona bagombye kugirira neva hariya muri Brazzaville ntabwo boyimukorera kubera ko iyo umupresident ari mu gihugu ciwawe hari nubwo muri mu makimbirane hari ibintu dategeza gukora. Uno musi President w'u Rwanda tutitaye ku vyamaze gukorera u Burundi yaratwiciye Cyprien Ntaryamira yaratwiciye Ndadaye yaraduteye kudeta. Urumva ibintu vyose amaze guhunganya mu Burundi ndazi nawe neko yoza mu Burundi mugabo ntihagire ico mu Burundi tumukoza mu wundi nta kimwe tumukoza kubera ko iyo umupresident avuye mu kindi gihugu aza mu kindi hari amatike bamukingira kandi we igihugu wamwakiriye ahubwo ni uba uri muri danger cyane kuko aramutse agira ikibazo mu gihugu wawe urabibazwa cyane. Rero ntimuze mutangare mubonye President Paul Kagame aje mu Burundi kandi amaze ko dukorera ibintu bibi vyinshi azoza kandi azosubira inyuma kandi azocungirwa umutekano ahabwe n'icubahiro nk'ico mu president tutitaye ku vyabaye. Rero umupresident burya se umuntu asanzwe uko atwara kose yarinze aba aronka ijya ntebe se umuntu abasanzwe, ariko rero kundi ruhande amakenga nayo ntiyobura yuko ashobora kugirirwa nabi kandi navyo birashoboka ashobora kugirirwa nabi akagambanirwa kuko hari amakuru
natangaje kuri BF News mu masaha y'ijoro ku munsi w'ejo avuga ukungene hari umugambi wo guhitana ubuzima cyangwa kwica Perezida Antoine Tshisekedi Chilombo. Umugambi wo kumwica uri nyuma cyane u Rwanda, Ubufaransa hamwe n'Ubwongereza n'Ubushinwa. Abari mu mugambi wo kumuhitana kubera ko barabonye neza yuko uno munsi ashobora kuba yarababereye intambamyi cyane ku nyungu zabo aha hakujya muri Kongo. Kandi ikindi kintu bagishobora gusanga bashobora kumuhitana burya biragoye cyane kugira Kongo akanya tuvugana iri mu ntambara ironke uwundi mu president afise power nk'iyo Tshisekedi yaramaze kugira kubijanye no kumanajinga umutekano mukuru kuraba muri Kongo. Ivyo ndazi kubizi ariko aragerageza guhindura ibwirizwa shingiro bikunde agirene yitoze mandigira gatatu. Kandi barayimuwaje mu kiganiro yatanze avuga ati none ko bimeze ukomeze yavuze ati je mu gihe bene igihugu boshaka ko nitoza mandigira gatatu ndayitoza kandi nta kibazo na kimwe. Kandi twarabonye nyabene igihugu mu mabarabara ko ari garagambye bavuga ati turakeneye Fatibeto yongegwa ikindi kiringo kigira gatatu kubera ko niwe ari karamenyera zino ntambara ziri mu karere. Biragoye cyane kugira turonke undi mu president ashobora gufata mu ntoki zino ntambara canke ashobora kuja ku rugero ngo Fatibeto yarazigejejeko haba mu vya diplomasi ndetse no ku mirongo y'urugamba. Rero uno munsi ku Uganda igambaniye Tshisekedi nuko baba babona yuko bafite inyungu kanaka kandi cyambere baba bagomba kumwanyisha ni kiringo kigira gatatu yo bagomba kwitoza. Kandi munibuke neza yuko Tshisekedi asigaje imisi mike ku butegetsi bwa Kongo kandi abizi neza yuko kubijanye n'umutekano karere bafatikanya na Neva baramaze kumwongera ushizwe imbere n'umugabo ku butegetsi nka CNDD-FDD ni nkuko babusigaje kurahira gusa biba vyaramaze kuba turana ko ashobora kuba yarahize amatora yaraheze mu Burundi nta migambwe gihari kinagwiriyeho cyane none yo habagutse kandi hari umugambwe uri mu maraso y'abene igihugu kujya babacanca umengo babacancije uwo mugambwe biragoye gutse utsinde no mugambwe ku butegetsi. Reka Tshisekedi sino kwijijanya imitima ngo ashaka kumugirira nabi ariko nawe azaricunga mu ngendo ariko arafata ni nk'ingendo batumwe ko muri Tanzania. President Neva iteki tutaramenya yaratumwe ko muri Tanzania na mugenzi we Samia Suluhu na Tshisekedi yaratumwe kandi twibuke neza yuko mu kwica Cyprien Ntaryamira bari bavuye hehe muri Tanzania. Igihe President Nkurunziza akubiswe ku deta yari hehe yari muri Tanzania. Rero Tanzania ni igihugu cyo genda ko bukebuke mu bibazo bishobora kuba biriko bira mu karere cyane mu Burundi irashobora kubifisemo akaboko nubwo mudashaka kwibaza ariko navyo turamenya kumbure tuzogerageza twige proof canke fact zerekana neza yuko Tanzania ibaniye neza igihugu cy'u Burundi kubanira neza igihugu cy'u Burundi turabizi kandi ntavyo kuko abene igihugu hariho abarundi bari muri Tanzania bafatwa nabi. Mbuze yuko Tanzania ico gihugu cyambere gifata nabi abarundi sino bamariri ko Tanzania pour le moment iracabona yuko abarundi mengo nabantu babahimbiri nabantu badafise iyo baba nadafise ico bakora nabantu bo gukorera abatanzania kubera iki bagiye kuronderera y'ubuzima. Vyatumye rero Tanzania idaha agaciro gakwiye umurundi kugeza ino saha. Uno munsi turabona ngo ubundi burahuza na Tanzania c'est vrai nivyo muri diplomasi mugamo yindi uciye mu gikari abarundi bafatwa nabi cyane kuko uno munsi ndabwa karorero umutanzania aramutse aje ngaha mu Burundi ntabwo leta y'uburundi canke igipolisi cy'u Burundi cyo fata umutanzania mutanzania kikamukubita inkoni kikamufunga batabanje gukora amatohoza yimbitse y'ikimugenza. Ivyo abarundi bo bikora polisi y'u Burundi hari ivyo yokora mugamo muri Tanzania nivyo vyeze aho bugize n'Imana mbi ufise n'ivyangombwa barabikwaka kugira bakwagirize ko atavyo ufise hama baburonkene bakwiba. Mukaza ngo mu Burundi ngo abapolisi ngo baragigiturire ngo batwara bene igihugu nabi mbe murazi mwibibera muri Tanzania kuba etranje. Amagogo barundi bamaze kubonera muri Tanzania ni menshi re Tanzania no kuyigira hafi kuko ibintu vya politike biragoye turakwiye kurabira Tanzania kabisa yuko ari umukunzi wacu canke itwihishamwo kuko bizodufasha cyane kumenya iyo tuko turava niyo tuko turaje. Yes, tubukomeza amakuru yacu Rupatriote hariho amakuru twaraye turonse ko inyeshamba za M23 zoba zarazizinze ibirago muri Uvira ndetse no muri Sud Kivu. Ho vyemeze gute? Eske amakuru yo bariyo? Hari amakuru twaronse avuga ko inyeshamba za M23 muri Sud Kivu ndetse muri Uvira zoba zarazizinze ibirago zihunga zigenda. Eske ho bivuga ko iki? Urakoze Mr. Kido Truth muri make iyo nkuru niyo kuri mugana tukiyakira wamengo ni inkuru y'ububesha ariko mu nyuma tugimaze gukora amatohoza yimbitse twaciye dusanga koko M23 turikirava mu buce burimwo kuko nko mu ijoro ryakeye ryo kuwa Mungu rishira kuwa mbere
kabisa byaragaragaye neza ko bariko barahava kandi ku bwinshi ndetse ku munsi wa mbere ari uno munsi twari turakora kino kiganiro twabonye abenegihugu batari bake basivye no kuja mu mirimo uno munsi ntabwo bagiye gukora abanyeshuri bo muri ivyo bice ntabwo bagiye ku mashuri bazindiye mu mabarabara kabisa baserebura batamba batarika bavuga ati inyeshamba z'u Rwanda ziratuvuye ku gakano ndibaza mwavyiboneye uno munsi vyariko biraba rero uno munsi wari umunsi mukuru w'abenegihugu bari bamaze igihe barafashwe miri n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zibiba zibafata ku nguvu zibashurashuza erega n'abasambanya barabasambanya kandi cyane gose kandi unibuke neza yuko Kayikwamba bijya byose abanyarwanda bakorera abakongomani yavyagirije president w'igihugu cy'u Rwanda ko arasambanye abakongomani rero umuntu yahora agufatira ku nguvu umugore umuntu yahora agufatira ku nguvu umwana darakuje n'imyaka umuntu yahora kwibuda utungo twiwawe burya agiye akakuva kwizosi woreka kuryoherwa niwo munezero no musi twabonye mu bakongomani bari ngaha zasange ruberezi ruvungi katogota bijya bice byose muri Plaine de la Rusizi inyeshamba zaje zisanzwe zirimo rero inyeshamba butuvugana kabisa zamaze kuzinga ibirago nka kujya kwa satani akiva mu ijuru hari abakizo amasengesho no bavuga ngo dayimoni zinga ibirago tuge nivyo vyabaye kuri zinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda sinzi iyo ndirimbo ko yizi yakunda kurimba abakizo je ndayibuka tukiba muri Tanzania mu nkambi hari umumama twabana hafi yakunda gufatwa n'amajini amashetani bijya binyamwonga vyava mu kuzi bitwa muyovozi rero niko je nari umwana sinabitahura neza abasenzi baje kumusenga nibo baririmba iyo ndirimbo niho ndayibukira nibo baza banibe ngo dayimoni zingibira ngo tugende rero n'umusinyesha z'u Rwanda bazizingishije uburepe ndibaza abantu hagiye murabona amafoto n'ama video mwabonye kabisa uburepe ko buri mu mugongo ubu tuvugana Wazarendo Hibu Fedenebe bamaze kuba bambara buno buce z'inyeshamba zarigaruriye kandi unibuke neza yuko kugira no buce babujemo babufate bahaseseye amaraso menshi niko yahangiro wafisi ati turi jana tugwane hapfa masigara umwe mugabo asigarane ico kibanza twagwaniye niyo principe ariko barakoresha mugabira babaje cyane mon frère kuba uri kuragwana urumva ugatakaza abasirikare ugakoresha amasasu waguze amahera ugakoresha amadrone waguze amamiliyoni y'amaero bakayakorora mugacusanga kagace ukavuyemwo utanagwanya ukavuyemwo nk'umwana avuye kuragirira inarume ni wataha imbokoboko sinzo mugani ko wuzi mugabo ubungira siko bikimeze urumva nuko rero M23 kirataha nkuvuye kuragirira inarume batekeye intunduguru batekeye twabo mbere impene barazimaze umuco bari ariko ari impene ku buryo budasanzwe impene kabisa barazimaze bariko baraziba nizo bazoza kurira hariya muri Kamanyora kuko ubu tuvugana amakuru tumaze kuronka nuko bahungiye muri Kamanyora ubu ari yo bari inyeshamba z'u Rwanda live Kamanyora kabisa munibuke neza yuko no kuva muri Uvira bahungiye muri Kamanyora yavuye mu gisagara ca Uvira kandi iyo bahunze agenda batwaye n'abene gihugu baho ubu rero abanyamurenga bari batanze baba muri ivyo bice nabo bahunze n'inka bagiye bazitwaye burya ejo biriwe barahungisha inka abanyamurenga kandi ubwoko ngo butagira ubwenge ngo burahona rero abanyamurenga aho badaciriye ubwenge ngaha barashobora guhona babisamaye mu mugabe ciza cabo nuko hamaze kuvuka umunyamurenge umugwi w'abanyamurenge b'ubwenge bamaze gutahura akarere abo bitwa Kagara baramaze gutahura ivyo barimo rero no munsi ubwoko bw'abanyamurenge ntushobora guhona kubera ko baramaze kuronka icabwenge merci yes tubandanya n'amakuru yacu reka tusimbire gato muri Mwenga tubwire ku mutekano mbega Mwenga uyu munsi umutekano hoho uba wiriwe gute Mwenga bimeze gute urakoze cyane Mr. Ki muri Mwenga nubwo mu bindi bice umutekano ari uribo nubwo utaraba stable ijana kwijana muri Mwenga hari imigwano haracyakomeje ibitero bidasanzwe muri Mwenga ubu tuvugana Mwenga aho bitwa muri Kasika hariko haraba imigwano idasanzwe twabonye abene igihugu bariko barahunga kubera ko imigwano ikirahaba inyeshamba zabamvye zivuga ati dufata ugwana rero imigwano muri Mwenga irahari nubwo Side Kivu vyasa nuko yatekanya hari ibice biriko biraberamo imigwano kandi biboneka neza yuko ari imigwano ikomeye cyane iriko iravugiramo imibombe binini amasasu menshi ndetse n'inkoho zinini ziko zirahavugira rero ndakubwiye ko muri Mwenga uno munsi bitoroshe Mwenga meshe zami muri Mwenga ntavyo boroshe imigwano irakomeje kandi ni myinshi cyane ku rugero utokwibaza ariko benshi barabishije amaso kubiko biraba hano mu micungaro gisagara ca Uvira canke y'imisozi ya Uvira ivyo muri Mwenga ntibiko ari kwikana mbwa muri Mwenga kabisa nivuta ni kuvute
imigwano irakomeye kandi ni myinshi. Yes, dukomeza dushimira abakunzi bacu ndetse abakunzi ba Yaganawe TV. Reka tubashimire cyane, dushimira na Patriote ku makuru adahengeshanya kudushikiriza. Yes, tushimire cyane. Murakoze kunshimira, nandi ndabashimiye cyane ku kajyo mu mpaye kugira ngo shobore kuganirira amakuru agezweho mu karere abakunzi ba Yaganawe TV. Ndanizera yeza yuko bakomeza kutwishimira, bakomeza gukunda ibikorwa byacu, kandi turakomeza gushishikara kubaronderera ibindi kugira ngo dushobore kudatakaza ubwizigirwa mwatugiriye, kuko uno musi ntoza amakuru meza kugira ngo yabahe neza, bikunde sindabazaniye ibintu byo kubahenda, ko ndabazaniye kubahenda nzoba ndiko ndatakaza credibility, nzoba ndiko ndatakaza uwo muryango twamaze kubaka. Renda bashimira cyane abakoze subscribe, abatarabikora nabo ndabashimira mugabo bikubita gashi babikora kugira ngo tubandanye tubabesha, kandi bashire ko like iratuma bino biganiro bigira recommendation zigira kure cyane, gusanga ikiganiro kirageze kure cyane. Merci. Yes, dushimire mwebwe mwese mwafasha kanya kudukikana kuri Yaganawe TV. Ndabitse kandi Mr. Kido Truth, Mr. Fasha abandi ko nabarafashije, Mr. Koresha inzigo yawe neza. Tubitse ko commentaire nikanza twabasigiye kugira ngo turabire hamwe ibibazo byanyu, buri muntu wese ashaka gushikiza ibibazo ashaka. Commentaire ya mbere ni link ibashira muri group ya WhatsApp yacu, aho tuyagira ibitandukanye, dushira ama link menshi y'ibiganiro tugenda turabakorera kumwe kumwanya. Nizeye ko dusubira mu biganiro gikurikira. Ciao ciao.